Kazoza FM 103.3 nko nabibabwiye kuva ikiganiro gitangura saa 10:40 yuko nzo bafise umushitsi n'umushitsi adasanzwe mugana kuri Facebook nimba mushaka kubibona nemenga nasanze mfise umwe birakomeye cyane turi kumwe n'abashitsi nyabuna akaba ari l'international reka namwe yivuge hanyuma atubwire murabizi neza yuko ari radio kugwiza umwimbo ni radio yo guteza imbere abantu bashaka gutera imbere ariko deho ukazoshaka kuza muri studio baba ni baravuga ngo kigi urantumira lanje kigi nzote muri studio ndomera none wowe ukora iki mu bisaza oya shanda shemereje njyamye urakaryamira bafuraka ubu uri kurajya umishusho nyagu ndakuzana muri studio ariko tuzokwakira abajene bahagurutse bakavuga ati ubuzima bwacu buhinduke reka namwe akanya amahoro mo frère namahoro cyane umeze gute cyane gose ni mu buzima niho nabwiye nabona umuntu asumbya kwirabura kabisa witwa gute yitwa Kijajalo Pâtissier Kubadi da maison mère uno musi sinagize bafasoni bashingana nagize bashingana niko bimeze yaba turiko tukora ikiganiro mu gifaransa twari tugira ibintu bita ladies first ariko turi mu kirundi mu barundi umushingana niwe yamye afati ya mbere no mu kirundi bavuga ngo bashingana bafasoni gwaro ntaho bigaze bavuga ngo bafasoni bashingana gwaro nico gituma tugarutse kuri sister wanje nikibaju nikibome nitsagutsanje ndago wafisa amameshe hewe yambaye amasamontire biti yo gifise n'inkinyi yo trishiye witwa nde Irakoze Grâce wow quelle grâce Imana yatugiriye grâce kubona na grâce turi kumwe na Kijajalo ariko umwe yitwa Grâce undi Kijajalo ivyo bintu biramatchinga bana my friend biri gute none tumeze neza cyane ndabona uremera Tupac uramukunda Tupac cyane gose Tupac ni umuntu ya revolution y'abajene benshi urakunda indirimbo ziwe oya ndakunda twandiko rimwe dukunda guca only God can judge me niko tumeze nyene twe an Afrika nyene usanga icongereza kitugwa sasa ndabona umutipe afise yirabura afise agacube nabibonye pâtissier sasa ibintu by'ibintu abantu benshi batametriza je ndakimetriza ariko abantu benshi bariko batumviriza bashobora kuba batabimeye umupâtissier sasa n'umuntu akora imiduga pâtissier n'umuntu agira akora iki pâtissier urinze witwa pâtissier no gukora muri pâtisserie voilà ama muri pâtisserie hari tuntu twinshi ariko twebwe dusanzwe turangura hano iwacu turangura gukora amagato kenshi uzokumva gato do chez Kijajalo Pâtissier rero mubone mufasha abantu bagira joyezani yego abajoyezani bose baziwaye sister nawe uri umupâtissier bisa nabyo musanze mukorana na Kijajalo urakoze cyane niko bimeze sasa no munsi turi mu kiganiro aba boss tuvyuke tuba tuzindura abantu kugira baje ku mirimo nabivuze mu gatondo umuntu wese ni boss ujya mwanya umuntu wese yavutse bagakubita akarira urabona bagicuruzogi akabona ararize hajya ayo umuntu wese ababaye entre les deux voies no kuvuga ushatse uraba boss cyangwa ukaba umuntu umukrizeri faut kugira pensée positive Kijajalo nshaka kukubaza uwo mwuga wo gukora gato wawutanguye gute vyagenze gute umutahe nangahe abajene bo bikora babikunda bigenda gute umwanya ni gwawe ndagwaye nk'iminota 5 uri kuravuga aba boss tumenyana tuvyuke yego aba boss tuvyuke Kijajalo Pâtissier yazindukiye mu radio za Kazoza FM yego twabazaniye amakuru meza yego Kijaja yatanguye ari umujene muto aciga yego no munsi yarajeje ijuru no munsi dufise pâtisserie zishika kuri 2 yiteguye kugurura n'iza gatatu kandi byose tubifashamo namwebwe muguma mutwikura cyane mutwitura rero twazindutse kubabwira ivyiza by'iwacu dufise amagato meza dufise amagato azimbuse dufise amagato Shukuri ya kanovera uzokwama wumva kwanza no kuri Facebook abamemere bama baduhaya ati ngo gato doshe Kijaja n'ahandi no kuri gato yo kwa Kijaja ushaka kuvyibuha ni Kijaja si Kijajalo Kijajalo Pâtissier le pâtissier ngakuba ngo Ismaël le comédien mutima lo Kijajalo Pâtissier oui aha rero
umutahe wawukuye he d'abord premièrement hari ibintu bibiri sivyo hariho abantu twamaze tuvuga ati abantu mu kinyarwanda bavuga ngo kwihangira imirimo cyangwa kwironderera akazi kugerageza gukora akazi kiwa nivyo bintu tuko turahamagara uno munsi dufise un exemple vivant umuntu ari ngaha ayo umujeune ko bariko barabibona baraza kubibona kuri kamera akora amagato ivyo ni ibintu premièrement tuzi kera byakora abamama bacu nibo bakora gato nanu twabona gato wasanga ari umumama yayikoze umujeune d'abord ivyo bintu wavyiyumviriye gute igato ko ari ibintu biri arcrinere ni ibintu byo mu gikoni wavyiyumviriye en plus gato c'est mengo c'est un peu féminin canke na makriche waza kubinsigura byose na makriche twihaye ntiumva gato mengo ni féminin ukuntu sivyo crème glace ibintu vya chocolat umva mengo umuhungu nyene yofuma amenya kosa inyama ariko guhimvira kugira gato ugira byagenze gute hanyuma isoko rimeze gute sindavyumva uraza kumufasha grâce bimeze gute mu bisanzwe ukuntu je natanguye sishobora kuja ngaho ngo ndondagure nimba natanguranye jana ngo ndarivuge ariko yari makenya cyane bivanye na nishatse kukubaza ni passion yiwa ni ibintu biri muri wewe canke wewe waravuze ati jewe ngomba kuvyuka ndabico nkora niteza imbere ndabe lo marché kungene imeze okay gato abantu bazikora ninke reka nige gukora gato canke ni ibintu wari usanzwe biri muri byagenze gute byatanguye ndi muri igihe nari ndi kwishuri twarashoboye kumenyana n'umutipe yitwa Frank Cooker ayarateka rero yarashoboye kunshira muri team yabo guteka arabinyigisha guteka rero muri kujya guteka nari umuntu yarajeje marketing mu bisani navyo narinze guteka neza rero niho namara umwaka wose imyaka 2 turiko nkora marketing ariko atamarshe turonka nyinshi niho nabona mana nawe ko wasize muri ino domaine ya cuisine nkoriki umemo kandi atamarshe turonka niho hajamo iciyumviro burya muri domaine nyene urashobora gukura ukuntu ukisanga muri patisserie niho byaranje muko ndabiba proposa barabishigikiye hama bica bitangura ko mu team ariko mu nyuma nivyabaye bikibandanya ko mutimu bica bijegukira jeyo none ikibazo kimwe ngomba ndavyumva yuko bagize ati birashobora kugira gutya ni Imana peut-être ishobora ko yarakwenspire ariko nturi wa wundi avant wagenda kuri internet kuraba ukungene bakora gato ntiyari passion yawe kuko hari abantu usanga bari passion ariko bakabura ukungene babitangura akavuga ati je nzobona nonse umutaje urumva watanguye ari marketing ariko uravuga ati reka twivuriwe hanyuma urabitangura nawo mwari musanze mukorana naho bitariko birafata inzira mbega byagenze gute parcours yari igoye byari bimeze gute gato zagiye mu nyuma ndumva wavuze yuko watanguye ari team ariko mu nyuma uravuga ati byama byashitse ati reka je wabwo ndavyikorere ndabishiremo ingufu zanje ugitangura wewe bwawe tureke vya groupe urumva ntivyanabananije ugitangura wawe byagenze gute kugira ubimenye d'abord gukora gato wafashijwe nabande hanyuma byabandanije gute ubigeze he duhereza na Grace hama jewe gukora gato je nivigeze bimbera bigorana cyane kuko aho twari tugeze twari tuzwi cyane n'abakwizine benshi rero igihe twari dutanguranye niyo team nk'iki ba propose ivyo vyumvira barashoboye gucreate amantene menshi ituma izo projets zoroha cha iyo projet yoroha nuko gucreate clientele jarangoye cyane kuko urazi mu kibano baramaze kumenyera ati wewe uri kwishuri wewe ibintu nuwo bikora ariko kacubona bose bariko barakwitura hari sacrifice nini nyanatanze kubera okay uno munsi turi muri Kijaja le pâtissier turi kumwe n'umuntu basanzwe bakorana imirimo mu buzima wa misi yose twabwiye ko yitwa Grace mbega uno munsi mubona igikorwa cyanyu mukigejeje he kugira muhamagarira urwaruka nago guhaguruka aho bigeze vama tugeze ku intambwe ishimishije no kuvuga yuko muraronka amapera abantu bagira amakomande barapasa amakomande mukakora amagata atandukanye cyane numva ari vyo none ko akajwi kadasohokaga Grace egera imbere ugira abanywanyi bakumve geza n'intebe imbere waruvuze rero gute atego vama tugeze ko ntambwe ishimishije hariya mu company Grace akora iki mu company wayipanze gute man company
Grace mu bisane n'umusekreteri. Yego. No kuvuga umuntu akeneye Kijaja le pâtissier arafise ahantu telefone canke arafise ahantu asanga Grace yicaye hanyuma numva mugeze kuri reba muri Hawaii. Yego. Mukorera hehe? Dukorera muri Kamenge Business House aha mu Kamenge. Yego. Hagati ya 12 na 13 kuri Terminus. Abantu babakeneye murumva yuko Kamenge Business House hagazi ya 12 na 13 haroroshe cyane ndahazi naho nanza guhatora umupeti. Hego urumva Grace ni habari akacatora di commande. Hego numva ni ibintu vyiza cyane ni na domaine nziza urabona ni ibintu vyevoliwa cyane muri ino minsi gato ni kintu abantu bakunda twabonye n'abantu basigaye bazitwara kuri aeroport muramaze ko zo kwakira abantu kuri aeroport. Yego nyinshi ngaha mu gisagara kenshi uzosanga ari kwa Kijaja. Ni kwa Kijaja lo patisi. Voilà twumviriza karirimbo gatoyi ariko ndabibutsa n'ikiyago cacu duhanurira mu sister mbega tumuhanura ati canga wubake niko zubakwa ngaha i Burundi niko bimeze canke tumugira ati guma hiyo umuhungu narondera uwonde ho ngaha bimeze gute akaririmbo gitwa ngo njenje ni mutima rukomeje ari kumwe na Kingorongoro akaririmbo gatangure hari ya King Leandre hanyuma tugaruke muri studio tumeze bien sana isazi minota 34 Kazo FM alo ariko ingari allo oui gabanya telefone yawe yego ubu birumvikana tuganira nande umviriza nkura kuri yo parallel Allo voilà wankwe kuri yo parallel Andiki marongo Jose none ko nakumvaga Jose Agenda kumva bazi ikibazo cyangwa uterere mu kiyago cacu kugira ducungura umwanya hasigaye iminota 5 gusa ikiyago kiganiro kirangira. Ego hama ku mukobwa yego ukubaka niko zubakwa ntabone ngo umuhungu ngo nimboregwa yahavo Jobana hanyuma kazomuhira ariko nimwohe bizo ariko izo nzoga nimwozihe bagabantu b'Imana mwe nimwozihe sa hebizonzo numva ko abandi bakunda abajene bagenda bava ku kazi bakaja gusenga aryo terambere namwe oya urumva umuntu abimusanganye barabana buke hanyuma akazotinda aramubwira ati jewe ntavyo nkunda ibi bintu hanyuma akazobiheba ubundi bwo ntiyoshoka amubwira ngo abihebe ubwo nyene ntivyokunda. Urakoze cyane ego sawa mugira umushinzi abatumira ukiyambu cyane barakumva nuko turabandanya tugaruke muri studio gatoyi dusigaje iminota mikeyi kino kiyago ni kiyago dufise umushitsi akaba yitwa Kijaja le pâtissier turi kumwe na secrétaire no kuvuga company yahagurutse yose ariko urabona ko arabajene bakiri bato umujene akiri muto avuga ati jewe ngomba guhindura ubuzima bwanje yagiye gukora gato akajambo ushobora guhereza abantu jene bariko baratwumviza hari abajene benshi bahejeje humanité abajene benshi bicaye muhira hari abajene benshi bariko baremera abavyeyi ngo batware hanze hari abajene benshi bariko banywa boost hari abajene benshi babona yuko bari kondane muri ubwo buzima barimwo ijambo rimwe uwo babwira hanyuma uca usubira utange adresse yiwawe Kijaja abantu bamenye ivyo ukora aho rero ucishemo unatubwire n'ubwoko bw'amagato ukora abantu bego urafise compte Facebook urafise Instagram akajambo kuba jeune hanyuma tubwire adresse yiwawe adresse ku réseaux sociaux urabona ibintu byarateye imbere hanyuma turangize ego akajambo no hanura abajene buno munsi nuko boja hamwe boja mu mashira hamwe canke biorganize bonyene babe nka batanu begeranya kanoti hama bategura umugambi bumva ko wo inspire ego hama twebwe dukorera muri Kamenge mu nyubako za Kamenge Business House aha mu Kamenge adresse iroroshe ni kuri Terminus uzokumva abantu wese bururukira amabisi kuri Terminus rero hari inyubako yitwa Kamenge Business House kandi ngira ko nsaba n'imvukira zo mu Kamenge tuzi nyinshi ziriko ziradukurikirana kuri Facebook dufashanye dukorera irya barabara kabisa kuko nituzorindira leta yuko ikora ibintu vyose irya barabara rimeze rigeze habisana ni nk'abantu bo mu Kanyosha namwe ntimushira amatwi hari inyuma yego n'abanyamutanga ibarabara rya Naderi rimeze nabandanya bose
ndetse nabonye mu Nyakabiga Avenue Doramoro kuva ndayizi bayita Doramoro kubera abantu baniganigwayo ubu amatara yakijwe nande diaspora none diaspora ya Kamenge tuko turafanini bandanya my friend. Ego jewe ndabatumira cyane gutera imbere kuwanje gutera imbere kwa company jukuri numwete wiwanyu wo kutwitura cyane jukuri turakora amagato ku buryo abo mukinanira bashobora kuza mu Kamenge abo mukanyosha bumva kwa Kijaja bakaba batsinje abo mu Kabondo abo mu Kinindo abo muri Rohero bakumva yuko nitworinda tuja muri ville tuja kwa Kijaja mu Kamenge urafise imigambi yo kwagura ariko ukagira ama extension kugira abantu boroherwe kameme urumva nk'umuntu avuye mu Kabondo kwagura mu bisanzwe bivana n'agatayo kuno kagenda kado niko bimeze rero nidufise sponsor tuvuga ati ngo aba nibo badufashe mu mugongo nitwebwe gwaruka nukuvuga yuko duhamagarira abantu genda weseye ni kuri terminus yaroroshe genda weseye gato kwa Kijaja twese nitwaze se turi 3 4 5 6 Kijaja bizoca imworohera kurondera ngaha muri garere magarere ibigo barubaka muri ville gufata akageto akacarondera muto wa grass akacashira grass agumari kuri mezome akacashira hajya kugira boroherwe amagato bamwe batore Kamenge bari muri Nord abari muri Bujumbura batore centre ibintu vyorohe cyane urafise konti Facebook urafise Instagram urafise ahantu ushira ibintu vyo kugira abantu bashobore kuja kubiraba kurana ubuye ubuhinga bwarateye imbere ni Kijaja lo patisserie uko nyene canke Kijaja patisserie company subira mu Kijaja ndiko ndabigira kuri Instagram urafise Instagram ni Facebook ngira Facebook aha Facebook bakunda cyane ego Kijaja bagira wavuze ngo wandika kuri Facebook Kijaja uko nyene ego ndagushimire cyane nizere yuko vyafashije ugwaruka kumva yuko hageze yuko bahaguruka tureke kwa matuzerinze twibaza yuko ibintu Grace nawe akajambo kanyuma uco dushikiriza nawe Grace secrétaire ahantu bakura Kijaja lo pâtissier n'agatelefone umuntu ubunye nashaka yuko amenya Kijaja lo pâtissier gato ashaka kugira commande a telefone he ego de muri make ntarandiriye ego ndashaka kuba numiriye buri umwe wese ego tubwe dukora amagato aryoshe cyane ego kandi ku kaberi gatoyi ego duhera kuri 20000 kandi umwe wese ntiyidoga vraiment bamaze kuza bose ndabibona ko batidoga umuntu ashaka kugira commande namaze kubona abantu benshi barafise Facebook barashaka kugenda Kijaja Patisserie Company hariko ibintu vyinshi hariko amagato nciensonza deja kubera umwanya wa usa n'uwatujanye tubwira ka nimero kanye ego akenshi turabahe no carte mura abagenda na carte de visite wow keza cyane reka rendo basomere kugira ducungura umwanya Kijaja hariko Kijaja nyene kuri carte de visite le pâtissier directeur général Kijaja wakura kuri 69 amajana 390 amajana 296 bakabakorera company Kamenge business company akaba ari Kijaja Patisserie terminus kuri hagati ya 10 na 13 ndabashimire cyane bashitsi banje murakoze kuba mwana murakoze kandi mugume mu influencer urundi gwaruka kubona yuko rushaka kuba directeur général biraryoshe kubona umujeune afise cadeau visite yanditse ko directeur général ni vyiza twese tuba boss twese tuba directeur général nawe ndakwifurize kuva ku secrétaire ugurura company yawe urafise ikintu ukunda nawe ndabashimira cyane ni saa 2:41 mutubabarira ariko ngende ndangije ikiyago cy'uno munsi nibaza yuko bobaza imitima ubwo gwaruka abajene mubaza imitima aho wakuriye naho abandi bakuriye biratandukanye ariko baza umutima ndabashimire cyane mutubabarire kukanya twarengeje cyari kiganira aba boss tuvyuki yari Jeo Mr Kai mwariko muradukurikirana kuri 103.3 ijana 3 n'ibice bitatu mwariko muradukurikirana kuri Facebook mushobora no kwasanga ama video nimba ari uhejeje gukaptira radio bunyene ama video y'ibiganiro twagiye turakora kuko mutubabarire vyanacitse kubatuhombye Imani bahezagire dusubire duhurejo isa 12 n'iminota 40 nk'ukuri kwamye ndamushimire Leandre ndamushimire Patrick hariya kuri Facebook na Leandre hariya muri cabine technique tugire duti bye bye twese hehe Kijaja lo pâtissier Kazoza FM